kaze mu minota ijana hamwe n'abakenyezi murahawe. Ubuzima bw'umukenyezi mu makoperative n'amashirahamwe uko babayeho akarusho kari twabonye icambere yuko umukenyezi harabamwo kumenyana ubwa mbere, turabona urukundo, gufashanya mu gihe habayeho ingorane mu bihe vyiza na bibi, kuziganya no kuguranana, kungurana ubumenyi. Turabona umukenyezi ari mu mashirahamwe abaho neza, ntasegerereza, ntiyicokora, ntacokorana. Umukenyezi ari mu ishirahamwe arashira ubwoba. Umukenyezi ari mu ishirahamwe yambara neza, afungura neza, arigisha abana, avuza umuryango, arorora ibitungwa, akarima kijambere. Umukenyezi ari mu ishirahamwe aritoza mu ntwaro. Umukenyezi ari mu ishirahamwe apanga neza ibyo mu rugo. Umukenyezi ari mu ishirahamwe agira umwumvikana hagati y'umushinga ntahe wiwe n'abana no mu kibano aho abaye. Akarusho nuko yifuje amafaranga ntayabura, yikora ku mugwi, akagurana, agaca akora ico yifuje gukora. Bijanye n'amakoperative, abakenyezi bariyungunganya, bagashira hamwe inguvu, bagashira inguvu hamwe mu gukora imigambi, bakungurana ubumenyi muri ibi na biriya. Hama abakenyezi barimira hamwe, barororera hamwe, badandariza hamwe. Abakenyezi bari mu makoperative baba bageze ku rwego rw'abagwizatunga. Umukenyezi ari muri koperative aragura inka, akayorora, impene, inkoko, intama, ingurube n'ibindi bitungwa. Hama ico twarangirije ko tuvuga, twasabye yuko twogwirizwa inyigisho zo gukarihirizwa ubwenge no kuronswa ibikoresho bidufasha mu mashirahamwe yacu duhurikiyemwo, no kongererezwa imitahe, dushike ku yindi migambi yisumbuye kugira ngo twiyungunganye. Twavuze ko mu gihe turi mu mashirahamwe yego birashika mukaza mukadusanga ngaha mukatwigisha, ariko turasaba ko ubumenyi bwoba burebure cyane. Ivyo dusaba rero mwadushigikiza mukaduha nk'uburyo bwo kurimara amasuka, ibivomerezo, utumashini two gushona kugira twiyungunganye. Murakoze.